Shalom shalom, nshuti bakundwa dusangiye projet ya kwa blockchain muri kumwe na de hardware. Turashaka kurabira hamwe uburyo umuntu ashobora kuba yo créer mot de passe de l'actif n'uburyo umuntu ashobora kuba yo récupérer mot de passe de l'actif. Kubera yuko hari abantu ba créer mot de passe de l'actif iranka, hakaba n'abandi bagiye kuyicreya bakabereka ngo babanze bashiremo mot de passe de l'actif ancien kandi ntavyo bigeze bakora, hakaba n'abandi batazi kuyicreya. Ivyo byose rero turashaka tubirabire hamwe mu mwanya muto cane. Kugira ngo ibi bintu ushobore kuba wobishobora, birasaba guide bivanye ko n'igikorwa kiba kitoroshe. Ica mbere ubanza ukaza kureba hano munsi handitse ngo mon compte, ugakoresha ururimi rw'igifaransa ukahafyonda. Iyo uhafyonze uca uza kuraba aha hejuru handitse ijambo rya paramètre personnel, iryo jambo uza kwitwararika. Umaze gufyonda handitse ijambo paramètre personnel, ni inzira imwe ariko hariho n'iyindi nzira ishoboka yuko woca ku butunzi bwawe mes actifs. Hose birashoboka. Reka tubanze duce kuri paramètre personnel turabe ikihavugwa. Ufyonze kuri paramètre personnel murabona yuko hejuru hari ya update yo gutora igihugu, ariko twe tuje kuraba ikijanye no gucreya mot de passe de l'actif. Mot de passe de l'actif ugiye kuyicreya rero uhita uyifyondako. Umaze kuyifyondako rero ku bantu bashasha turashaka tubibutse yuko aha hejuru wandikamwo mot de passe winjirirako kuri connexion, hama ahakurikira ukandika mot de passe de l'actif ushaka gukoresha imwe gusa. Ubwa mbere urayicreya, ubugira kabiri ukayikonfirima. Mot de passe de l'actif rero ibigizwe n'ibiki canke isigura iki? Ni mot de passe ukoresha muri retrait. Ndasubiyemwo, ni mot de passe ukoresha muri retrait. Mot de passe de connexion ni ya yindi twinjirirako muri application Satoshi. Mot de passe de l'actif niyo dukoresha muri retrait, niyo baza kudusaba tugiye kurotira. Uyicreya kabiri ntibigizwe n'ibiharuro gusa, ibigizwe n'ibiharuro n'indome n'udusigne. Akarorero utangije urudome rukuru ugaca wandika password, ugaca ushirako igitigiri gatatu nk'uko uyu munsi turi kuwa gatatu, ugaca ushirako signe arobase, yabaye mot de passe de l'actif. Uhejeje munsi uca uza kuyikonfirima ukayandika nahone password igitigiri gatatu arobase. Iyo ni mot de passe de l'actif, ugaca uza kwemeza OK. Baca batubwira ngo tuze gusezesa mot de passe de connexion. Mot de passe de connexion rero uca ushirako ya yindi usanzwe winjirirako hama ukaza kwemeza OK. Murabona yuko batubwiye ngo mot de passe de connexion erreur. Aho ni ku bantu bashaka kuyicreya. Tugaruke rero ku bantu bayicreye bakabura bakayibagira, canke ku bantu bayicreye bikanka mot de passe de l'actif bagaca babemeza yuko bashiramwo iya mbere kugira ngo bahindure. Aha munsi hahora hariho ijambo mot de passe de l'actif oublié, kubayibagiwe. Ariko kuri ino application bakoze ya update, iryo jambo ntiryabonetse. Mbega tuza kuribona gute? Reka rero turabire hamwe uburyo umuntu aca ayirekipera. Uca ugira retour nkuko musanzwe mubimenyereye. Umaze kugira retour uca uza kuraba hejuru hamwe hasanzwe hari ubutunzi. Aha hasanzwe hari ubutunzi rero ugiye kuharaba uca uza gufyondako hakuguruka. Hamaze kuguruka rero twifashishe Bitcoin kuko ntihoza gupimira kuri core. Reka twifashishe Bitcoin. Murabona ko Bitcoin aha hejuru ariyo itangura, hama duheze turabe ingene umuntu abikora. Ufyonze kuri Bitcoin haca haza za buto zibiri, buto retrait. Izo buto zibiri mwese murazibona hano hejuru. Tuze gukoresha buto retrait rero kugira turabe ingene umuntu ashaka kuba yobitunganya, irya mot de passe ikagaruka. Uca ufyondako kuri retrait. Ugiye gufyonda kuri retrait rero kugira bakwemere kurotira bakubwira ko ubanza ugakonfigira mot de passe de l'actif.
nuko rero ku bantu bari bamaze kuyikonfigira niho dushaka kwitwararika. Ku bantu batari bwayikonfigire, reka turabe ingene biza kugenda. Ufyonze kuri compris, aha uca ushira mot de passe de connexion, munsi ugashirako mot de passe de l'actif. Reka turabire hamwe rero tuze kwigira ko ya mot de passe de l'actif twayibagiwe. Reka tugisubiremo. Mot de passe de connexion ntituyibereka kuko konte ni iwacu. Sawa. Nuko urayisezisa hejuru ukandika no musi ukandika. Iyo wanditse ngaha kuri mot de passe de l'actif, iyi itegereza kuba isa n'iyi, hama uhejeje ugaca uza gukonfirima OK. Uca wemeza OK. Batubwiye mot de passe de l'actif ko yabaye défini kuri iyi message. Mana ko munsi bace baduhereza ka kajambo ka mot de passe de l'actif oublié. Reka dusubire inyuma rero tuze kurabaho ako kajambo tuza kugasanga. Dusubiye inyuma tuza kuraba hehe? Tuza kuraba hamwe twatangurira handitse paramètre personnel. Uca uhafyonda ugaca ugenda kuraba kuri mot de passe de l'actif aho yanditse asset password, hama ukahugurura. Umaze kuhugurura rero murabona yuko haca haza mot de passe de l'actif oublié. Bisigure ko umaze kuyikonfigira. Byose uza kubipimira kuri retrait. Hari abantu rero ako kantu kataboneka iyo bagiye kubikora, ka mot de passe de l'actif oublié. Hari uburyo bica bikunda iyo wayibagiye burundu kugira ngo gace kaboneka. Uca ugenda ukaza gufyonda kuri actif zawe, nabuze kuri bwa butunzi, aha hantu niho uza gufyonda. Nuko umaze kuhafyonda uca ufyonda kuri bitcoin. Akarorero ugaca ufyonda kuri bouton ya retrait. Umaze gufyonda kuri bouton ya retrait, hejuru uca uza kwandikaho adresse de retrait. Adresse de retrait ko tugiye kurotira bitcoin, tugiye kurotira muri bitcoin. Sinzi ko mwayibonye, twagiye kurotira kuri bitcoin. Kubera iki? Niyo yuguruye yonyene muri uno mwanya dushaka kuba twopimirako, kutabuza gukoresha zirya zindi umuntu ntave yihenda. Kugira rero tuze kuronka adresse de retrait iyi bandika hejuru ya bitcoin, bisaba ko twifashisha trace wallet. Reka turabire hamwe uburyo tuza kuyironka. Turashitse rero muri wallet yacu ya trace wallet, duca tuza kuraba rero bitcoin. Tugiye kuraba bitcoin, mwese murabona yuko bitcoin isanzwe iri aha hasi. Bitcoin ngiyi hano. Kugira ngo turonke adresse ya bitcoin, umuntu aca ayifyondako, ukarindira ikuguruka. Maze gufyonda kuri bitcoin tugiye kurotira. Kugira ngo urotire nta duca twigiramwo uburyo bakora retrait. Ubona ko harimwo ijambo recevoir. Aha rero kuri recevoir niho umuntu afyonda agiye kurotira. Ugaca ufyonda kuri recevoir. Maze gufyonda kuri recevoir baca bakuzanira adresse de portefeuille cyangwa se wallet address ya bitcoin. Iyi wallet address niyo uca uza kujana hajya mu gihe ugiye kurotira. Murabanza mwihangane gato ku kijanye na connexion turakiza. Nuko rero ya adresse niyi, ugiye kuyikopya rero uca uza gufyonda aha munsi hari copy. Aho ni uheza ugaca ufyonda copy. Imaze kuba copy rero uca ugenda ugasubira muri ugashiza gusubira muri ya application yacu ya Satoshi. Muri application ya Satoshi rero hano hejuru handitse adresse de retrait, uca hafyonda ko ukaguma wafyonze ugaca ugira paste, arico kimwe na kore mu gifaransa. Hama minimum withdraw. Minimum withdraw twemeye kurotira 0.002 niyo mark, niyo minimum, ariko ntayo dufisemo. Duca tugira valeur nini kugira ngo turabe yuko batwemerera. Aha munsi rero uca uza gusezisa ya mot de passe d'actif.
Ku bantu bayibagiwe rero kugira baze kuronka ya buto ya mot de passe actif oublié cyangwa se forgot, asset password forgotten, uca uza ngaha munsi ukandika ikindi kimo de passe kitabaho, hama ico kimo de passe kitabaho niyo wiyumviye kugira ngo baze kuguheza ya buto ugaca wemeza retrait. Umaze kwemeza retrait, murabona ko munsi baca bakubwira ko ugiye kurotira, muradutunga gato aha hantu, wemeje retrait uku munsi baca bakwereka ko udashobora kurotira ubutunzi burengeye ubwo ufisemo, uca ugira retour. Umaze kugira retour uca uza kugaruka kuri ya option ya paramètre personnel. Kuri paramètre personnel sinzi ko mwese mwahabonye, naha mu congereza ni bayita personal settings, hama wamara kuhagira ugacongera ukugurura. Umaze kugurura uca ugaruka ukaza kuraba kuri mot de passe actif. Umaze kujya kuri mot de passe actif uca uza kuraba ya buto ya mot de passe actif oublié. Iyi buto rero uca uyipyondako, hama bagaca baguhereza rero ukore l'initialisation. Abakoresha icongereza muca muraba ijambo riba ryanditseho, hama ugaca uhakora. Maze kuhakora rero baca bakubwira uze gutora code iri muri email yawe, bagaca bakungukira ya code muri email. Reka turabe uburyo iyo code iza. Hari abo code bashaka kuba witora hano hejuru, hakaba n'abandi baza kwitora muri email. Uko twe twironse hano hejuru, reka ya code tuce tuyinjizamwo turabe ko bishoboka. Ni 087 360. Aha munsi rero handitse ngo mwese murabibona ahantu ya code barungika kuri email iza kwiyandika. Inge gatoya, aha munsi code de verification, aha niho iyo code yiyandika, wikorera ku mwanya. Weje kwisezisa uca wemeza aha munsi handitse ngo OK. Twabonye yari 087 360. Uhejeje ugaca upyonda OK. Maze gufyonda OK rero baca baguhereza ucrée mot de passe actif yindi. Iyo mot de passe actif uza gucreya hano hejuru, witwararika kuyandika ahantu ku buryo utazosubira kuyibagira. Ucukira mot de passe actif yindi ukongera ukayikonfirima ariko wayanditse ahantu neza mu mutwe. Reka tugerageze twandikireho mot de passe actif yindi twiyumviye kugira ngo tureke ivyo bintu bica bikunda. Aha rero ako ka mot de passe actif kacu ntitukabahereza, reka tubanze tukandike mw'ibanga. Iyo mot de passe actif uje kwandika kongera ukayikonfirima, mwese murabona ko ngaha munsi uca wemeza naho nyene kuri OK. Maze kwemeza kuri OK uca urindira ukari resultat. Baca bakubwira ko mot de passe actif ibaye réinitialisée. Twakoresha icongereza muca muza kuraba ijambo bahakoresha. Aho rero mot de passe actif ukaba urayishizeko. Kuri mu vyo gutora igihugu uca ugenda rero kuraba hejuru aha, ugatora igihugu cawe c'amavuko. Igihugu cawe c'amavuko, uyu muntu ari mu Burundi, yatoye Uburundi. Ntiwadutije konte kugira ngo dukoreshe, yatoye Uburundi. Hama umaze gutora igihugu cawe uca ugaruka rero ukagira retour kuri hahandi ha retrait. Aha ku butunzi bwawe hejuru ukaza kuraba aho uza kubisezisa, hama ugafyondako, ugaca uza kuraba rero kuri kowa, amakowa yawe ukafyondako, akubwira yuko uca uza kuriya n'igihugu cawe c'amavuko, plutôt murantunga, uca
uca uza kuriyana adresse yawe ya retrait. Mwese murahabona. Aha rero uca uza kuyiriya. Munsi rero baca bakwereka aho uza gushira adresse de retrait, uyikura muri metamask, hamwe twagira mainnet imwe duheruka gukonfigira bushasha. Irya adresse ubanza kwitwararika yuko iri sécurisé. Arya amajambo 12 ya metamask ukaba uyazi ahantu wayanditse, uzi kuyakoresha ukagira déconnexion, reconnexion canke désinstaller, reconnexion. Ivyo biheze ukaba uzi gukonfigiramwo core wallet muri metamask yawe. Hama iyo adresse yawe umaze kwizana yo muri metamask ijanye na mainnet ukayica uyikopya aha hejuru. Wamara kuyikopya nk'uko tuvuge ukagira paste, ariko iyi turiko dukoresha hano ni ya Bitcoin. Munsi ugaca ushiramwo mot de passe de l'actif. Umaze kwemeza mot de passe de l'actif uca uza kwemeza kuri coller lié une adresse de retrait, ugaca uza kwiriya. Abantu muriko murabikora mubanze mwitwararike neza amategeko bavuze hano munsi. Nta muntu azoyirenza kuhindura incuro zitatu amaze kwishiramwo. Uwazobikora nabi ntaze atubaze. Nuko rero reka ndabifurize kugira umugisha mu vyo muriko murakora. Mwari kumwe na Dukoresha. Mukomeze kudukurikirana ku ma update akurikira, musonde subscribe, s'abonner, hama ama update akurikira ntaze abacike. Imana ibahezagire. Bye bye, bella ciao. Nyuma y'ibyo muca mugira retour, maze bimaze kuba configure mugaca mwigarukira kubandanya n'ibijanye n'ama airdrop. Tuzosubira mu ma update akurikira. Murabeho.